abantu benshi bazi ko inyenyeri zitatu ziri kuri drapo yacu zisigura ngo amoko atatu ari mu Burundi, ariko sivyo, kuko muzobaze neza zirya nyenyeri si kurya zari zacapwe igihe zashigwa ku idarapo, ariko igihe amadrapo yagenda niho idrapo ryacu ryagarutse ariko irya nyenyeri iri ku bihugu bibiri, iri ku gihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Israel gusa. Muribuka yuko irya nyenyeri yarigeze kukoza un problème au niveau diplomatique n'ibihugu vy'Abarabu, vyavuze yuko badashobora kuvugira ahantu idrapo yacu iri kwirya nyenyeri. Kubera iki? Kubera irya nyenyeri ababizi mw'isi y'imwemu ni inyenyeri yo mu muryango wa Yuda, ni inyenyeri isemboliza Christ. Igihe Abrahamu yaraba hejuru ngo yabonye inyenyeri, igihe yabona muri zirya nyenyeri akabona uruvyaro, burya uruvyaro yabonye si Isaac, ariko uruvyaro yabonye ni Kristo nkuko vyanditse muri Bigalatiya. Hanyuma igihe Yesu yavuka, iyo nyenyeri niyo abamagicien ntibari abakristo, abamagicien bari abanyamareba, bari abamajusi, abantu bazi ibintu vy'imwemu. Babonye irya nyenyeri niyo bakwirikiye. Niyo mpamvu twebwe dufise irya nyenyeri, imwe iri hejuru, zibiri ziri munsi. Ntibisigura ko hari ubwoko busumba ubundi, no, bisigura ko ari Imana Data, Umwana na Mpwemu Yera.